Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyeye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Igikorwa ni ca kindi, ni kubandanya duteza imbere imico kama y'Abarundi, tugasigura amajambo amwamwe ari mu rurimi rw'ikirundi, abatayazi bakayamenya, abari bayazi nabo bakamenyeraho, bakaboneraho akaryo ko kuyiyibutsa. Uyu munsi rero tuganira ku catsi cakora cane mu mico kama y'Uburundi, bacita ingwiza. Ndibaza si henshi mu Burundi bazi ingwiza, ariko yarizwi cane mu mico kama y'Abarundi niyi. Ingwiza rero kubo batazizi canke batazi akamaro kazo, izi ngwiza nizo zakora igihe umukobwa agiye kubaka ugwiwe, niko inyenasenge yarazinduka akamurondera ibi vyatsi bita ingwiza, hanyuma akamushirira mu mugongo ngo niho ngo azogwira, akagwiza inka n'ibibondo. Kandi ibikorwa vy'ingwiza si ivyo gusa mu bihe vy'ubugeni, ekaye ibikorwa vy'ingwiza vyari vyinshi, ariko uyu munsi twobona igikorwa c'ibi vyatsi bita ingwiza mu bikorwa vy'ubugeni. Muca wumva rero na ka karirimbo bavuga bati: umukobwa iyo agira agende we wari inyambo, wari inyange we wari inyambo, ukizobwira ko agira agende we wari inyambo, wari inyange. Nyinasenga avyuka umutwenzi kumuronderera utugwiza, akatumushira mu mugongo, genda ugwire se mwananje, genda ugwize inka n'ibibonde hura karamba, wari inyange we wari inyambo. Uca wumva yuko ivyatsi bavuga vyari ibi bita ingwiza. Nuko ibikorwa vy'ingwiza twabwiye ko ari vyinshi cane, tuzobiyaga mu biganiro bizokurikira. Uyu munsi rero tugarukirize ngaha kw'ico gikorwa ca inasenga asezera uwo mwigeme yari agiye kubaka ugwiwe. Tuzobandanya rero mu bindi biganiro vyo hanyuma. Mugire amahoro. Uno munsi mugumye igikorwa c'ingwiza mu bijanye n'ubugeni. Ico inasenga yari ajejwe kwari ukurondera utu tugwiza mu gatondo, hanyuma akadusha mu mugongo w'umusegengezo nawe bati genda ugwire, ugwize inka n'ibibondo mwana. Umugwiza rero warumva yuko wari uwo kugwiza. Mugire amahoro rero, tuzosubira mu yindi misi. Mugire amahoro.